SOCABU iramirira kure ivyo yidogerwako muri ya dosiye ya Orcella Muhoza. Ku itariki 22/0 uyu mwaka turimwo twarabashikirije inkuru y'umuhisi Orcella Muhoza byananiranye ko afubanwa iteka mu gihe umuryango wari witeguye, ariko ibitaro Polyclinique Tereziya birabima ikiziga. Vyarangiye amaziko asivye uwo munsi. Icatumye babima ico kiziga, ibitaro vyavuze ko biheraniwe amafaranga arenga imiliyoni 44 z'amarundi bakayishuza umuryango kuko SOCABU itarayariha. Yamara SOCABU iramirira kure bimwe mu vyo bagirizwa muri iyi dosiye, ikagira iti twari twanse kuriha, ariko nuko twagiye kumenyeshwa ko umugwayi yabandanije avurirwa aho nyene haciye amezi 5 inyuma y'ukuriya fagitire y'imiliyoni zirenga 18 bitandukanye n'ivyo twari twasezeranye. SOCABU yemeza ko inyuma yo kuriha imiliyoni zirenga 18 z'amarundi Orcella yavujweko hagati y'itariki 8 Rusama gushika itariki 2 Mukakaro mu 2025 yari yumvikanye n'ivyo bitaro ko umugwayi yorunko mu bindi bitaro ukabandanya kurikiranwa, arivyo bita transfer. Mwikete ryo kuwa 17 Munyonyo 2025 umuyobozi mukuru wa Polyclinique Tereziya yandikiye SOCABU ayisaba uruhusha rw'uko Orcella yobandanya avurirwaho, agasigura ati ibyo kumujana mu bindi bitaro byarageragejwe, ariko ivyo bitaro vyaranse kumwakira bivanye n'ukuntu amagara yiwe yari yifashe. Ngaha SOCABU ivuga ko yishuye iryo kete kuwa 25 Munyonyo 2025 aho itangazwa no kuba yo yarizi ko gushika ico gihe, ni kuvuga inyuma y'amezi hafi 5 umugwayi yari yamaze kunguruzwa. Twarondeye umuyobozi wa Polyclinique Tereziya avuga ko ivyo kumenyesha SOCABU kubisanzwe atari uruhara rwabo. Ati ico dusabwa nk'ibitaro ni ukuvura uwatwituye. Ico gusaba ubufasha naco ariyo demande de prise en charge ikogwa hagati y'uvuza n'uriha. Nayo kubijana n'amafaranga arenga imiliyoni 44 z'amarundi ari ku ifagitire igizwe n'impapuro zirenga 90, Polyclinique Tereziya yishuza SOCABU. Iyi sosiyete y'ubwishingizi ivuga iti turariha mu gihe ivyo dusabwa ari biba vyakurikije amategeko ari procedure légale. Ngo fagitire z'ubuvuzi bwa mbere zari ko amafaranga imiliyoni 18 z'amarundi SOCABU yarayarishe, ariko ayo igice ca kabiri c'ubuvuzi ni kuvuga za miliyoni zirenga 44 z'amarundi ngo hoba kuja inama hagati y'umuryango wa Orcella hamwe n'ibitaro Polyclinique Tereziya, SOCABU ikagira icikoze mu nyuma. Yisunze ivyo SOCABU ntibona impamvu ikiziga ca Orcella kidashikiza umuryango kugira gipfumane iteka nkuko bavyifuza. Yamara Polyclinique Tereziya yo ikavuga ko ugutanga ico kiziga bisigura ko izoba yatunganirijwe ataco izoba ikibaza. Umuyobozi w'ivyo bitaro we akabona ko ahubwo SOCABU ariyo yoja inama n'umuryango kukungene ukuriha vyogenda. Kubivugwa n'umuranzi w'amashirahamwe y'ubwishingizi ariwe courtier d'assurance ko umuntu agonzwe n'imodoka iriha ubwishingizi iyo yungururijwe mu bindi bitaro ishirahamwe ry'ubwishingizi ritabimenyeshejwe riraheza rikariha ibice 70% gusa, mu gihe iryo shirahamwe ryabimenyeshejwe naho rikayariha yose naho yo kwivuriza hanze. Hano SOCABU ivuga iti suko bigenda. Itegeko rigenga amashirahamwe y'ubwishingizi mu ngingo yaryo y'amajana 2019 rivuga ko umugwayi yirihira hanyuma ubwishingizi bukamusubiza, iyo adashobora kwirihira naho abisaba imbere hanyuma ubwo bwishingizi bugatanga uruhusha ariyo prise en charge. SOCABU ikavuga ko igituma ikiziga ca Orcella Muhoza kitarashikirizwa umuryango atari uko yo yanse kuriha, ahubwo ngo uko kuriha bifise amategeko bitegeza kubahiriza, ivyo navyo bikagira intambwe zikurikizwa. Igahumuriza ko dosiye iza yatanguye kwigwa n'ababijejwe. Iryo humure Polyclinique Tereziya isa nuko irihuriza ko na SOCABU. Ubuyobozi bw'ibitaro bukaba bwatumenyesheje ko hari ibiganiro biriko biraba hagati y'umuryango SOCABU eka mbere na Polyclinique Tereziya kugira haboneke umuti.